Bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo c'Abalewi igice ca 23 umurongo wa 23 gushika ku murongo wa 25. Abalewi 23 umurongo wa 23 gushika 25. Anse nguhoraho barira Mose ati barira bise ati mu kwezi kwindwi umunsi wako wa mbere uzobera umunsi wo kuruhuka bihebuje, ube uwo kubibutsa, mutangaze mu kuvuza inzamba, ube uwo gukorana kwera. Ntihazagira igikorwa kiruhisha mu gukorako, kandi muze munshikanire ko ikimazi gitongorwa n'umuriro. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira wenyene canke adukurikira muri benshi, mundi andakore ntikaze mu kwezi kwindwi, ukwezi kw'akaruhuko kawe gahebuje, ukwezi kw'isabato yawe ihebuje. Imana ihabwe icubahiro. Ibisi kuvuga ngo uzocureka gukora uku kwezi kose, mugabo Imana igomba iguhe akaruhuko mu mutima. Ikintu ca mbere ukeneye na akaruhuko mu mutima, amahoro mu mutima, impore impande zose. Ibikugwanya bihagarare, ibikuruhisha, ibituma uhangayika, utumutwe bihagarare mu izina rya Yesu. Imana rero yarageze ibihe byo kuruhuka. Hariho umunsi, hariho indwi, hariho amezi, hariho imyaka, ntitwobijambo byose ngo tubiheze, ariko yarageze Abisirayeli mu gitabo c'Abalewi igice ca 25 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ngo uhoraho barira Mose ku musozi Sinayi ati barira Abisirayeli ko nibashika mu gihugu nzobaha ico gihugu kize kigire ikiruhuko nk'isabato co kunyubaha jewe uhoraho. Isabato umwaka wose bakawumara batarima. Imana ishimwe cyane. Ngo nibabaza ati bizogenda gute nitutarima uwo mwaka wose, ku murongo wa 20 muri ico gice nyene, ariko nimwavuga muti tuzotungwa n'iki muri uwo mwaka ugira indwi ko tutazorima ntitwimbure, mu mwaka ugira gatandatu nzobarungikira umugisha utuma haba uburumbuke canke umwimbu mwinshi bw'indya zizobatunga imyaka 3. Imana ishimwe cyane. Imana yashizeho ibikenewe, provision kubw'akaruhuko kawe. Irazi ko niwatekana umutima iguha ibikenewe byose, kuko biranditswe ngo mu karuhuko no mu gutekana niho agakiza kari. C'est dans le repos et la tranquillité, niko Yesaya avuga. Barira umutima utekane, wiyemeze ko uku kwezi kuzoba ukwezi kw'akaruhuko, kuko mu Baheburayo igice ca 4 umurongo w'9 handitse ngo nuko rero haracariho akaruhuko k'isabato, uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Mukundwa, we muntu w'Imana wahisemo gukurikira uhoraho nk'umwami n'umukiza wawe, uku kwezi kukubere gutangurane n'isabato, gutangurane n'akaruhuko, kuze guherane n'akaruhuko, no hagati haba akaruhuko. Niba utarakira umwami Yesu, uyu munsi ufata ingingo yo kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe, wihana ibyaha, kuko biranditswe ngo nta mahoro y'umunyavyaha, ku munyavyaha nta karuhuko, nta mpore. Mu gitabo co kuvayo nyene igice ca 16 ku murongo wa 22 handitse ngo maze ku wa gatandatu begeranya ivyo kurya bingana kabiri n'ivyo bahora bazana, umuntu wese agira omeru zibiri. Abakuru bose b'iryo shengero baraza barira Mose. Umurongo wa 23 arabara ati ivyo nivyo uhoraho yavuze ati ejo uzoba umunsi wo kuruhuka w'isabato irobanuriye uhoraho. Nibagende barondera ivyo bagomba, bateke ivyo bagomba, bateke ivyo bagomba, ibisagutse babibike babiraze. Nuko barabiraza nk'uko uhoraho, nk'uko Mose yabageze, ntivyabora ntivyagwa urunyo na rumwe. Iyindi minsi baratora manu, ariko bagereje kubibika bigaca bitemba mwinyo bikabora. Ariko kubw'isabato ivyo batora niyo botoza ca giseke nyene bahora batoza, ca gitebo nyene bajana,
byaca biba inshuro zibiri, kandi bariye bigasigara ntivyatemba inyo. Imana yateguye kuguha akaruhuko umererwe neza, uronke inshuro zibiri mu vyawe no mu bawe, ugubwe neza, witega ibihe vyiza muri uku kwezi kw'indwi. Imana iguhezagirane n'abawe, uronke impore impande zose, ivyakugwanya binume, ivyakugirira nabi binume, uronke akaruhuko impande zose. Urakoze kudutega yompi, wewe n'abawe mumererwe neza mu izina rya Yesu. Urakoze.